Ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba Argos TV ndabashimira ko mwahisemo kudukurikirana kaze mu kiganiro cy'imyuga n'abanyamyuga Audrey Deborah ni jewe turi kumwe uno munsi twagendeye mu bwiza aho tuza kuganira n'umwe akora imyuga myiza ikundwa cyane mu Burundi kandi iteye igomwe reka tumuganirize atwidondore maze adutere intege atuyagire ibitari bike gumana natwe. Okay, nitwa Nibizi Johnny nkafa mfise umugore n'abana batatu beza cyane rero umwuga wo gushushanya nawe utangiye nubibaza ko nkiri umwana muto cyane hamwe uri umwana mutonya niga no muri primaire niga kuri Atene primaire hamaharagera bijya by'ubuzima mbura abavyeyi ico gihe amusanga ugenda kuraba umuntu mu muryango akabwira ngo urazeje murabiza abarundi ukuntu tubayeho cyanangura kwimvikira nokora ico gihe rero nari umwana muto cyane muto no kuri nazo ko nafise imyaka nka 11 12 niyo natanguye gukora utuntu two kudesa nkakora utuntu tw'amahereni nkakora utuntu bita amacarte postale ico gihe nkabona ntanguye kuronka amahera buhoro naho randa gutwara nko muri librairie Saint Paul ndibuka ko nubu ndafise umuntu ndabashira barambira ngo igihe naho ranza ngo imeza barabanyakira ko yaransumba ubu narayisumvye iyo meza rero nabitanguye ndi umwana muto cyane muto gose mu kubitangura nta mutaye munini nyavyasaba gose kwera nkuko navuze nari umwana muto ntaho navuga ngo no kuri umutaye munini yinya niyumvira ikintu ushobora gukora ariko ico gihe ndibuka no mu ishure narakunda gucapa igihe cyose nkasanga ndakunda gucapa kugira umwana muto ucapa ariko utabona ko ari byo uzokora cyangwa bizogushikana ahantu ukabikora gusa abantu bari hirya no hino nk'umwigisha umwanya wo kwigisha gucapa akabwira ati jimbere wigisha abana gace isokera ukabikora ukagenda urabikunda rero nta mutaye munini byasabye ahubwo nagiye ndabikundishwa cyane n'abantu bari hirya no hino akabwira ati urazi gucapa nkabibandanyamwo urazi kugerageza gukora utuntu nakontu kw'amahereni amusanga gukora utuntu wenyene utanguye uri kurakina ariko ukabona kumenga buhoro umuntu akabwira ati rega akakanu ni keza kombera yakakwaza tubungurira ngayo mbere navyo nzimbwira utanga ngaho ko narafuye kugwa amahero ko nyene hama buhoro bigenda rero biraza mu buzima mbuzi umfasha bwa kwera ikintu kugira twatunahora nkora nkarondera abantu gasanga umwigisha araje ati akagahere ni wowe wagakoze agasanze nko kumeza muri recreation ati akano wagakoze ngwego none urakadandaza umva amasoni kumbwira ati mwigisha ndakadandaza nkambwira ni ndose umuntu wema mahera no kadandaza atangura kwakama mahera gutyo onye ntangura utuntu carte postale utuntu nanabonye bamwe bakora twari utuntu bakoresha ibihubahuba no bwana mababe y'ibitoki ico gihe rero none atangura kubukora niga kuri Atene primaire nkuko navuze hari ahantu bita kuri Maison Fleury batangwa kudandarizaho ibintu by'ivyamwa ariko n'utuntu tw'imyuga Librairie Saint Paul nkatwara nkabona ntanguye kuronka amahera ntangura kwimvira niga bya bintu natamutaye bisaba mu gutangura birashobora kunzanira amahera buhoro rero haraba abantu twakunda nkadukora nashora utuntu nkabona utundi tuntu abandi bantu bakoze nkavuga ni nanje no twigirako bashobora gukora utundi twiwanje ca ntangura rero buhoro gutyo ntangura buhoro gutyo uko imyaka yagenda naho nabandanije amashure narize secondaire kuri Cedulac ndiga kaminuza muri faculté agronomie ariko buhoro bigenda biri impose ibintu byo gucapa nagize abantu hirya no hino bagenda baramfasha bambwira ati ni vyiza burya mu buzima nose umuntu akubwira ati cikora ni ciza kiragwa kukibandanya ntihabuze abantu bakubwira ati gerageza ngahanye usununure ngaha uhindure ngaha akaho kagira gutya ko kundwa rero novuga Imana yagira amfasha abantu twagiye turahura bakantera intege bakambira ati hinyanyuraka koraka mbega kawo gashobora ukabona nk'umuntu akuzaniye ikintu utaragikora ikintu na rimwe akavuga ati mbega iki kintu ushobora kugikora ukavyemera kugikora ariko muri uvuga uti mana eske ndaza kubishobora kweri ko nturagikora na rimwe wagikora ko naragikunze kikaguha ivyumviro gukora ibindi ca ntangura rero ntangura gutyo nabitangaye n'umwana muto bigenda birakura ndava gukora mu tuntu duto tw'amahereni carte postale abandi bakanampamagara bwa nigisha abandi uko rero nanje ngaca ntangura kwiga nkarondera abandi babizi kunsumvye nkagena materiel yabo nkicara nkaraba ukuntu bakora gusa nkavuga nti sinkora ivyabijana kwijana ariko ivyabo biraza kunyigisha gukora ivy'iwanje bica bikura rero gutyo ntangura ko uduhera tangiye kuboneka ukavuga ati mbega n'ikindi kintu cyagute nshobora gukora ntangura kubigira umwuga buhoro biratuma niga amashure biratuma ndira wo tuvukana nari nabwiye ko twakabuza bye turi bato biratuma nubaka mfise umugore mwiza cyane abana batatu ubunye ndabishimira Imana no kuri ayego ubunye nivyo bintu ngiye umuryango no kuri nawo mpa kandi kazi sinazi ko ngakora kubera iki umaze kubona impano uyikora ikunze
uyikunze kakuzana amahera nibaza ko namata abavyaye amasoro niko bavuga mu kirundi ciza. Rero niyo bintu ngiye umuryango nivyo nkora nkunda nuduhera ndonka ndabona tuza hama nkagerageza hirya no hino kudushira mu bindi. Urabona umwongo umwe si byiza kuvoma mu mwongo umwe, ni byiza kugira imyonga myinshi kuvoma. Muri uyu mwuga wacu rero hari inzitizi dukunda guhura nazo. Inzitizi ya mbere novuga ni ibikoresho dukoresha nko nabwiye. Hari igihe dukenera amarangi ataboneka byoroshe ngaha mu Burundi, hari igihe dukenera amapenso, hari igihe dukenera utuntu twinshi. Novuga niyo nzitizi ya mbere, ibikoresho. Iyo nzitizi nayo ucugerageza gukoresha ibyo uronse, ugasanga kumbure wabuze irangi ryo gucapa itablo, novuga ryo vuga ndiri professionnel nko babivuga, ugasanga uri buje gukoresha irangi bakoresha ku mazu, ariko ukaraba ukuntu urihinyanyura ugafata nk'irangi bakoresha ku mazu ukavanga nka colle kugira ushobore kuronka iryo bovuga ryo kwitwa ko ari professionnel. Icyo ni inzitizi ya mbere. Inzitizi ya kabiri ni aho dutuye, novuga mu gihugu turimo abantu ntibarajijuka cyane cyangwa ntibararonka n'uburyo bumva umengo boshira mu bintu dukora. Bumva umengo ikintu cya mbere kiza no gufungura no kuriha inzu. Abonye tableau nivyo ari 500 ngahe arumva ko yoyigura, ariko imaze kuba mu 100 acara wa mushara wiwe ni muto, akara ubuzima bwiwe ko gatoya ikicyo kihutirwa. Kandi bisaba kubibakundisha kwera barakunda ibintu byo hanze, bashaka gusanga bagenda gura ibintu by'abashinwa by'abaka, ariko ukora ibintu byiza novuga birigura byonyene. Okay, ikintu ca mbere afete ibici intege by'amabihari rimwe rimwe by'amabihari. Je ikintu ca mbere cyanci intege ningi ukoze nk'ikintu ugasanga amahera ugomba kugishirako ukabona ko atari benshi bashobora kuyaguha, ugasanga ugerageza kugabanya amahera ariko kumva ko gitanze kidakwiriye ayo mahera wagitanzeko. Iyo ari inzitizi ya mbere. Inzitizi ya kabiri nayo nuco uvuga utimbo sindabiheba, ariko ngerageze kwiyumvira ivyo nokora bijanye n'uburyo abantu bafise. Nico gituma rero babwira ibi bintu byacu dukora bifise imice myinshi. Hari imico cyo uvuga uti iki kintu ndabyo bikoresho nakoresheje kitaweza kuzimba, mbega nibihe nokora byoba kuri make kugira abantu bashobore kubigura. Kwero urazi ko uri mu buzima ukora ikintu nabo kibari cizane kigugwe biraca intege. Ikindi naco ni gihe ukora ibintu ugitangura kubikora, hari abantu bakubwira ati mbo wabikoze ariko aka kantu ntigahinyanyuye neza, cyangwa abwira ati wereke ibi ja mu bindi. Urumva wacafye nk'ikintu nkatwe tuba twagize amashuri yo kwiga gushushanya, turi babandi bita autodidact. Umva ni ibintu uvuga uti uhuye n'umuntu yavyiza avuye nko hanze akabwira ati mbega iki kintu wakoze kumbura iki kintu bari guhinyanyura gutyo, ushobora kugifata neza canke nabi. Rero ikintu noshima nuko namye niga mu buzima kujya ndi muto ivyo nari nubakiye ko byavuyeho nkiri mwana muto. Haragera igihe rero ndacika intege amuvuga uti wabuze abavyeyi, ariko nkiri muto ndashimira Imana naciye ntahura kwinjira cyane mu Mana, kurondera Imana ko yavuga ati ndi se w'imfuvyo. None wamara nimba uvuga kuri se w'imfuvyo byo kuri uriho kwinjira mu Mana biraguha kuvuga uti nta kintu na kimwe gihagarara imbere y'Imana yanje. Ugacurondera iyo Mana igihe wacitse intege ugasenga ukavuga uti Imana fasha, ukumva muri wewe hari ibintu Imana ikorera muri twebwe ari byo kwishimira. Kumenga inkomezi zirahaje igihe cyose urakoze ituntu ikarungika n'abantu bashobora kubigura, ukaronka ukuntu bashobora kubigura. Rero biguca intege ntibikubura, ariko muri wewe nico nagomba no kubwira abantu burya ikiguca intege kenshi kiva hanze. Iyo ucemereye birashobora gutuma nawe wenyene intege kenzawe zicika, ariko iyo ucankiye muri wewe mu muntu wari we wese harimo inkomezi zo kunesha ikintu cyose. Hariho tunenge umuntu abona ku artiste hirya no hino. Akanenge kambere nkunda kubona mu ba artiste bamwe no kwagera igihe ugasanga nk'umuntu agombye kwiyemera akumengo yarashitse. Ako nakanenge novuga atari keza cyane. Kubera iki? Ni impano uwo waronse ugasanga nawe nyine uratangarira ibyo uri kurakora. Icyo rero cyasaba umuntu kugira iki guca bugufi. Uciye bugufi ujye uriyiga gusumba. Iyo wumva kumengo washitse ahantu haraza uwundi ntugombe kumubwira ko kibaza ngo ugeze ku rugezo udashobora kumubwira ko oya ca bugufi uko wewe uremwe n'uwundi naho byitwa ko ari byo akora munsi y'ibyo ukora urashobora kumubwira ko ikintu. Ako nakanenge ka mbere. Akanenge ka kabiri nuko agera igihe ukagomba ibintu binyaruka. Ico ni kintu nabonye mu bantu baba artiste cyangwa bahinyanyura utuntu agakora ikintu agacyumva umengo mu minsi 2 cyangwa imisi 3 uzoca shika kurundi rugezo. Oya ni ibintu wiga ku munsi wiga ku munsi. Ivyo navyo umaze kubyishiramo muri wewe urakora ikintu nkuno munsi ugakora nk'ikosa. Iyo mvira umuntu arakuzana nk'ifoto yiwe ntabyo wize mu ishuri ugashitangura kwicapa ugaca usanga
kumbura wamuhaye umunwa munini cyangwa amatwi manini gusoma ifoto yiwe nawe nyene babiraba ukavuga ati hari ahantu gacumva umengo sinzosubira gukora amafoto kubabyize rero n'abatavyize novuga impambamye nyamukuru nuko no ngaha mu Burundi n'ahantu bavyigisha ntibavyigisha ku rwego novuga mpuzamakungu bisaba ko rero n'uwo onye yasa n'uwavyize je muranda baraba kenshi nka rusaga bizeye tesa igitega nibaza ko ari naryo cure ryonyene rivyigisha ngaha mu Burundi bakaza wababaza bashyize muri atereti mbega ukumumengo uwo mwicarika kugira umwigire ko kwera we yaravyize mu mashuri nawe uri umuntu wavyize ku munsi ku munsi kose none mwiziki ugatusanga hari gakubwira ngo tabure ya mariage ngo nize ugasanga ni vya bindi nyene umengo hari ibintu batigeze biga bisigura ko ubumenyi aho isigeze mu gihugu ntibigeze biyumvira yuko boza baragerageza gusununura ubwo bumenyi bakarondera abantu bo hanze kugira bashikana abantu kurundi rugezo kuko usanga n'abavyize je nakunda kubahamagarana kenshi kabya ni ubumengo muri jewe harakano ntize ndakeneye kubigirako nabahamagara ugasanga ahubwo bashitse bagomba gutangara none mwe mwize iki bisigura yuko rero ni wa mutima nyene no guca bugufi bugoti ariko icyo umuntu yagomba gusaba cyane nuko ubumenyi bwo kongerezwa ngaha mu gihugu bakumva yuko ari ibintu bifise akamaro cyane benshi ntibaranatahura n'akamaro bifise ariko ugereje kuraba misi yose mu buzima bwacu umuntu wari we wese yamafise ikintu gishushanyije kuri we ari umuhungu ari impuzu uvuye mu nzu wambaye ari umukobwa impuzu uvuye mu nzu imbere ko bayishona wanje kwishushanya mu nzu rimwo isaha wamanitse muri salon ifoto imanitse muri salon ni igicapo ni ikintu naho kiba gikozwe n'imashini cyane n'ukuboko k'umuntu ni igicapo mu mabarabara aho turiko turagenda amafedo soninialisation ivyo bandika ku nzu amanimero vyose biri mu byo dusanzwe dukora igihe ufise ihoteli ukaraba igihe ufise intebe wicayeko imbere yuko iyo ntebe ikogwa babanje kwishushanya bisigura yuko ni ibintu tujana navyo gusa benshi barabiha karimbi bibaza gusa ngo nitabiri mu nzu oya ibintu byo gushushanya cyangwa byo gucapa biri mu mice yose nibaza ko n'Imana mukore mu muntu yabanze kumucapa mu mutwe mu bwenge nayo itafashe creyo maze yashobora kumurema ikintu nagomba guhanura abantu bakiutangura nkuko baba bakiutangura icyamene nagomba kugira sabo bonyene gusa n'abantu bose kwisi umuntu wese kwisi arafise muri we ako kantu novuga atara ko gushushanya sinovuga ngo aracapsha arafisa ko kantu kuko ari kintu kimuryohera kiri hanze umuntu rero kibitangure kino mubwira niki igihe cyose ugomba kubitangura tanga ikintu kivuye mu mutima ubwa mbere bikunde icya kabiri ntibihutire no kurondera amafaranga ubikunze ubikore neza ukora ikintu icyo kintu cyo nyene kizokwigura nturondere no kurondera ngo imitahe minini koresha utuntu duto je nababwiye natanguye n'utuntu nibaza ko tutatwara n'amaheri jana twari utuntu mvuga ati utu tuntu no dukora ariko nkaryoherwa ndiko ndabikora rero ikintu agomba kugira abantu agomba kubitangura icambere bikunde icya kabiri iyumvira ikiri muri wewe icya gatatu rero ari ciza cyane egera abantu bamaze mu gihe muze muri atelier tuganire tubabwire tubagerageze kubereka ko natwebwe nababwiye ko naje nk'ibitangura ariko nabona akantu aka kantu ndi agakoze nkagenda nkamuraba kwereki mu buzima bwa misi yose hari abadukurira hari abantu batanguye ibintu imbere yacu hari ibyo bashaka kukwigisha kubereki bobo intambamye bagiye baracamwo ni wagenda kumuraba azogufasha kwizo ntambamye uzinyaruka byoroshe utanguye wowe wenyine ashaka gutangura ugatangura zero ugatangura nko kumengo niwe wenyene gusa za ntambamye zizogutevya ariko ugiye ku muntu akabwira ati jeze ntambamye nariciyemo naziciye hirya gutya nazinesheje gutya bica bituma rero ushobora kuzinyarutsa hakiri kare nivyo rero bitatu ngomba kugira abo bantu bikunda ubwa mbere wumva ikiri muri wewe hama bwa nyuma wegera abandi hama bagufashe wegera imbere ikintu ca mbere nibaza ko ariho na ministeri bijejwe icya mbere novuga boshiraho abantu baciye no muri iyo myuga bakunda gushira nk'abantu ugasanga n'umuntu bashizeho ariko nta nicyo bimubwiye ukaraba no mu nzu yiwe mengo ntacyo bimubwiye bashireho abantu bakuze baciye muri iyo myuga icyo ni ikintu ca mbere ikindi kintu ca kabiri basume ubwenge ahandi kubera iki iyi myuga yacu urabye mu bindi bihugu biteye imbere muri Afrika y'Epfo ukaraba nko muri Kenya ukaraba amahera vyinjiza mu kigega ca leta nukuri nibaza ko hari ibihugu muravyo muri Kenya mu bihugu nka Swaziland nk'ibihugu nka Afrika y'Epfo ni ibintu batahuye ko vyinjiza uburyo bwinshi mu kigega ca leta rero baca baragerageza gushiraho
novuga ibintu bifasha iyo myuga nko ngaha no mu Burundi ikintu novuga cyane bogerageza kugira cyane ibyo novuga amayahinishwa bakabikora bakereka abantu ibyo abantu bakora bakabwira ati wa muntu ari hirya ajisha kantu ari mu misozi hariya anye wa muntu ari hirya no hino ni muze bacatangura kubona impano bamaze kubona impano bige kuzidandaza ino mu Burundi nabonye yuko umengo nka twe gusanga nka jewe ndabicapa nkabishushanya nkaca ndavyidandariza nkaca ngira comptabilité jenyene nkaja kurondera ababigura jenyene mu busanzwe kandi isoko bigenda imyuga iratandukanye natwe twatwiye kubikora mu gihugu bagakreya cyo nita magaleri ahantu mu bibanza byihayanishwa bakaza bagacavuga ati nk'ubu abashitsi bose turonse arabategetsi baje kuramutsa mu gihugu arabaturista ari ingenzi bakavuga ati hari hano dutegetswe kugira iki kubacisha babacishije nga onye bobo ikigega ca leta kirinjiza natwe tubikora tukinjiza nabo bantu baje bakabigura babitwaye iwabo bikaba vyinjije hirya no hino ugasanga novuga ni ikintu gifasha cyane imice yose mu majambo atatu kuno novuga ibikorwa nkora ikintu cambe ibikorwa nkunda ico ni ikintu novuga ndabikunda nkabikora n'umutima wanje wose hamwe numva umengo namba nabikoze nahano bigumana jewe jenyene birananyohera kubiraba icya kabiri ndagomba ibintu n'ibintu bigomba gukundisha abandi kwa kuntu bifasha bikampa akaranga mutima bikampa novuga ikintu mu buzima bwanje bituma ntera imbere nkavuga ni ngomba ko n'umuntu azoyironka ari tableau ari ikintu shushanyije nawe nyene gikora kwa kundi nyene bisigura iki icya mbere nije ndabikunda icya kabiri ndabikundisha abandi icya gatatu nuko bifasha novuga umuntu ikiremwa muntu wese